Turabaramukije ubugira kandi inshuti bakunzi b'umusaraba, turabaramukije tubifuriza kandi tubaturako amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Unyemerere amahoro ndayature mu bugingo bwawe, ayo mahoro ndayature mu bawe, kandi ayo mahoro y'umwami wacu Yesu Kristo ndayature no mu byawe byose. Ndavuga ngo Imana yo mw'ijuru iguhezagire, Imana yo mw'ijuru ikugire neza kuri aka kanya keza wemeye gufata kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana, twumve dusangirire hamwe twumve ico Imana itubwira. Ariko kandi Imana nyene ingabo, nyene icubahiro, Imana yose wagakiza kacu ishirwe hejuru, kuko isubiriye kuduha akandi kanya keza, akanya k'intsinzi mu bugingo bwacu, akanya igiye gusubira kuvugana n'imitima yacu. Imana yo mw'ijuru ihabwa icubahiro. Nkuko bisanzwe uri kumwe na mwene so ISHIMWE Kim, niwe mugiye gusubira kuganira amajambo y'Imana kuri uyu munsi. Uyu munsi tugiye gusubira kuvugana ku ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo ca Samweli wa mbere. Turasoma ibice 7, turasoma umurongo umwe gusa, umurongo ugira 12. Reka tuhasome mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo, maze Samweli yabira ibuye arishinga hagati y'imisipa n'isheni, aryita Ebenezer, ati kugeza n'ubu uhoraho aradutabaye. Imana ishimwe cyane. Mwene data uri kurankurikirana, ijambo tugiye kuganira ni ijambo rivuga ngo mw'ijuru hari Imana itabara. Mw'ijuru hari Imana itabara. Inshuti mukunzi w'umusaraba, ndakubwiye ngo mw'ijuru hari Imana itabara. Mw'ijuru hari Imana itabara idafatiye ku bihe. Mw'ijuru hari Imana itabara idafatiye kuri circonstance. Mw'ijuru hari Imana itabara idafatiye ku kintu na kimwe. Itabara kubera ari Imana itabara. Imana ishimwe cyane. Nico gituma nshatse kukubwira ngo peu importe, ntaco bitwaye ibihe uri kuracamwo, ntaco bitwaye circonstance ziriko ziratuma utivyizigiro. Ndakubwiye ngo iri jambo ryakirura igira ryawe. Mw'ijuru hari Imana itabara, niyo Ebenezer. Imana ishimwe cyane. Mwene data, uyu murongo dusomye wa 12 igice canke ikigabane kigirindwe muri Samweli wa mbere, ni umurongo umwe ariko uri mu nkuru nini, inkuru ivuga ukungene Abisirayeli bigaruye bahagaruka ku Mana. Imana ishimwe cyane. Ihanga rya Isirayeli, mwene data, ndakwibutse ko ari ubwoko bw'Imana yari yaracaguye. Cyari igihugu, ryari ihanga, bari abantu Imana yihitiyemwo, irabahamagara, ibita abayo, ibashingira intahe. Imana ishimwe cyane. Bagiye baca mu bintu bikomeye, Imana rimwe na rimwe ikabareka bagaca mu bikomeye kugira ngo yerekane ugukomera kwayo hagati yabo. Yagiye ibakiza intambara zikomeye, yagiye ibakiza ibyago bikomeye, yagiye ibakiza abami b'amahanga y'intakebwe yari abazungurutse, yabaterera rimwe ari nk'amahanga 8, 10, 6, 5, 4, ariko Imana ikaba mu ruhande rwabo. Imana ishimwe cyane. Hari inkuru canke hari ikintu igitangaza gikomeye Imana yakoreye Abisirayeli abantu bose bazi n'uyu munsi kivugwa, ni igihe ibajabutse ikiyaga gitukura. Ariko ibintu byose Imana yagiye ibakorera hagati yabo, ndagira ngo nkubwire ngo ntibyababujije kuva ku Mana. Kukubera iki? Uko bagiye bivanga n'amahanga, kandi Imana yari yarababujije, bagenda bivanga n'amahanga, bagenda bagira inshuti y'abagenzi babi, bagenda bagira ababanyi babi, bagenda babakura mu mugambi w'Imana babatwara mu nzira zitari iz'Imana. Bageze ahantu bamera nk'abantu baciye isano ryari hagati yabo n'Imana, bamera nk'abantu baciye akagozi kari kabahuje n'Imana. Imana imera nk'ibateye umugongo. Abisirayeli bagenda barivanga, bivanga mu bintu bidahimbara Imana. Baragenda barongora abanyamahanga, kandi Imana yari yarababujije, babyarana n'abanyamahanga, abakobwa babo babaha abanyamahanga, abahungu babo bazana abakobwa b'abanyamahanga mu muryango w'Abisirayeli, kandi cyari kizira ku Mana.
baragenda batangira gusenga izindi mana atari uhoraho Imana nzima, ya yindi yabakuye muri Egiputa, ya yindi yavuze ngo iri ni ihanga ryanje nihitiyemo. Baragenda batangira kuzana ibindi bigirwa mana, bazana ibindi vyizerwa mu mazu yabo, mu miryango yabo. Batangira gutangira ibimazi imana z'amahanga, bava ku mana nzima, ya mana yabakuye muri Egiputa ibajabutse ikiyaga gitukura, yumutse ikiyaga baronka inzira, ya mana yabatungiye mu bugaragwa, ya mana yagiye ibakiza indwara zitandukanye, ya mana yagiye ibakiza intambara zitandukanye, ya mana yagiye ibaserukako mu bihe bitandukanye byari bikomeye. Baragenda baca iyo migenderanire, barayihagarika, batangira gusenga imana z'amahanga. Birababaje cyane. Ubwo nibwo buzima uyu munsi benshi muri twebwe turiko turabamwe, turiko turagenda twibagira ahantu Imana yadukuye, turiko turagenda tuva mu gakiza Imana yaduhaye, turiko turagenda tuva kuri ya mana yaducunguye, ya mana yadukuye ku cobo c'urupfu. Abantu benshi uyu munsi turiko turagenda tuvavanura, duca kakagozi kaduhuza n'Imana, turiko turagenda tuzana ibintu by'amahanga, inyifato y'amahanga, imvugo y'amahanga, inyambaro y'amahanga, ingendo y'amahanga, turiko turagenda tubizana mu ishengero ry'Imana. Abisirayeli bamaze kuvavanura n'Imana bahuye n'ibyago, amahanga yose yabatera, intambara zose binjiramwo baraneshwa, haba impfu nyinshi mu ntambara, bahatakariza abantu. Wamengo ntibigeze na rimwe kumenyana n'Imana, wamengo ntibigeze na rimwe kubana n'Imana, wamengo Imana ntiyigeze ibamenya. Ariko Imana ishimwe cyane, ndakunda Imana ku rukundo rwayo. Urukundo rwayo ntiruhera kagirire. Ijambo Imana yakuye mu kanwa kayo irarigenderera, iriraririzamu, iraricunga paka irishikije. Umunsi umwe muri bo Mpwemu w'Imana arabagenderera, abibutsa ko hari Imana iri mu ijuru yabahamagaye. Mpwemu w'Imana abibutsa ko hariho Imana yabagize ihanga ryayo, yabiyitiriye, Imana yabiguze, Imana yabakuye mu bugaragwa, Imana yabakuye mu buja, ikabarinda mu bihe bitandukanye. Maze umunsi umwe baza kugarura kenge, barigarura, baririmbura, bamenya ko ari ahantu bayovye, bamenya ko ari ahantu bavuye batari bakwiye kuhava, bamenya ko ari ikibanza bikuyemo, bamenya ko hari inzu bisohoyemo, inzu y'Imana, bamenya ko hari imigenderanire hagati yabo n'Imana bishi. Imana idufashe cyane. Bahejeje baragaruka, bamaze kugaruka ku Mana, intambara ntizaheze, zarabandanije. Ariko naho zabandanije, kuko bari baramaze kugaruka ku Mana, kuko Imana bari basubiriye kuyiha ikibanza cya mbere hagati yabo, babonye ikiganza cy'Imana, babonye uburyo Imana itabara, baraterwa. Umwansi arabaca hirya no hino, arabatera. Haleluya. Ariko Imana isubira ku isezerano ryayo, yibuka icyo yabasezeraniye, kuko yababwiye ko igihe cyose bazoba bari mu nzira zayo, igihe cyose bazoyihamagara, igihe cyose bazoyambaza, igihe cyose izoba iganje mu miryango y'Abisirayeli. Imana yari yabasezeraniye yuko itazokwigira n'umunsi n'umwe ibareka ngo bagire akabagenda akagirire. Maze Imana ibaha intsinzi ikomeye cyane, intsinzi ikomeye cyane. Ijambo riratubwiye kuri murongo wa 12 ngo Samweli amaze kubona ibintu Imana ikoreye hagati yabo, Samweli amaze kubona uburyo baronse intsinzi. Sinshaka kuja cyane muri aya majambo, ndashaka guhagarara kuri iri jambo Ebenezer. Ngo Samweli Mpwemu w'Imana aramugenderera, ngo atora ibuye arishinga, aryubaka hagati y'imisipa. Ijambo ritubwiye ngo maze Samweli yabiribuye, ngo yakiribuye arishinga hagati y'imisipa n'isheni. Yubaka ibuye, yubaka icibutso, yubaka ikimenyetso kivuga iby'Imana ihejeje kubakorera muri ico kibanza. Ngo maze aryita ngo Ebenezer. Aravuga ngo uhoraho, ngo kugeza n'uyu munsi, ngo uhoraho aradutabaye. Mwene data unteze amatwi, ndashaka kubwira iki kintu untega amatwi nkurikirane, kandi Mpwemu w'Imana kigutahuze, akikumvishe, yugurura umutima wawe, atari umutima utera amaraso, ariko kuyugurura umutima w'ubwenge. Ndashaka kubwira iki kintu kimwe. Samweli aravuga ngo kugeza n'uyu munsi, kugeza n'ubu, ngo uhoraho aradutabaye.
ndashaka kugira iki kintu. Kugeza n'ubu Uhoraho aracatabara. Kugeza n'ubu ugutabara kuhoraho kuri mu biganza vyiwe. Kugeza n'ubu Imana ntihinduka, iracari Ebenezeri. Ndakubwira ngo iyi Mana yatabaye Abisirayeli mu gihe cizi ntambara kuko bafashe ingingo yo kuyigarukako. Ndakubwira ngo n'ubu iyi Mana yacatabara. Mwene data, birashoboka yuko winjije imana z'abanyamahanga mu buzima bwawe. Birashoboka yuko wivanze n'amahanga, wivanze n'intakebwa, wivanze n'abatizera. Ibyo bigutuma wibagira aho Imana yagukuye, bigutuma wibagira amaraso Kristo yamennye ku musaraba kugira ngo uyu munsi ube uriwe, uyu munsi ugaragare nk'uko ugaragara. Birashoboka yuko uyu munsi uri mu ntambara wowe nyene wikwegeye kubwo kuva kuhoraho Imana nzima. Birashoboka yuko uyu munsi uri kuraca mu kaga wikwegeye kubwo kugira gute, kubwo kuva kuco wari waratahuye, wari waramenye. Ariko ndashaka kwibutsa, ndakubwira ngo iyi Mana yatabaye Abisirayeli mu gihe ca Samweli, maze Samweli akayubakira ibuye ry'ikicibutso ry'ikimenyetso. Ndakubwira ngo kugeza n'ubu iyi Mana iracatabara. Mwene data uri kurankurikirana, mu rukundo rw'Imana ndakwinginze ufata aka kanya gatonya, wirimbure, urabe imbere n'inyuma, wibuka ahantu Imana yagukuye, wibuka ahantu wagiye ubona ugutabarwa kw'Imana, wibuka uburyo wagiye ubona ikiganza cy'Imana mu buzima bwawe, wibuka igihe cyose wahamagaye Imana kandi kakwitaba. Muri Yeremiya 33 usomye kuvana ku murongo wa mbere ukamanuka hasi, ndumva neza ari ku murongo wa 3. Yeremiya ari mwibohero, ari mwirinde, atazi ico kwambaza, atazi uwo gutabaza, kandi yari umuvugishwa w'Imana, yarazi amabanga menshi y'Imana. Imana yaravuganye nawe ibintu byinshi, yarazi uburyo Imana ikora, uburyo Imana itabara, yarazi uburyo Imana ivuga, yarazi uburyo Imana isa. Ariko Imana isanga mu mutima wa Yeremiya, iramubona ari mwibohero kandi azize umurimo w'Imana. Ntabwo Yeremiya yarafunzwe kubera yivye, ntiyarafunzwe kubera yasambanye, ntiyarafunzwe kubera amadeni, ntiyarafunzwe kubera ikosa rye ryose. Yarafungiwe igikorwa c'Imana, yarafungiwe kuvugira Imana nzima. Kandi ntiyavuga ibyiwe, yavuga iby'Imana yamutumye. Ariko ibyo arabizira, aja mwirinde, aja mukasha, arafungwa. Atangira guta ibyizigiro, atangira kubona ko ibintu bigoye, atangira kwibagira uburyo yagendanye n'Imana. Ariko Imana iri mu ijuru iramubona, imushira ku ijisho, maze iramubwira ngo Yeremiya, ngo mpamagara ndakwitaba. Kandi Yeremiya suko atarazi kuyahamagaye Imana imwitaba, yarabizi. Ariko kubera ibihe yari karacamo, umutima wuzuye amaganya, bituma yibagira ko hari Imana itabara. Maze Imana yamubwira ngo mpamagara, ngo ndakwitaba, ngo ndakubwira, ngo ndakwigisha, ngo ndakwereka, ndakumvisha ibyo amatwi yawe atigeze kumva. Imana ishimwe cyane. Yeremiya ari umuntu yumvise ijwi ry'Imana incuro zitoharurika. Ariko Dawidi navuze ngo inzira z'Imana zirenga igihumbi, inzira z'Imana zo gutabara zirenga igihumbi, inzira z'Imana zo gukora zirenga igihumbi, amajwi y'Imana arenga igihumbi. Imana ibwira Yeremiya ngo mpamagara ndakwitaba, ngo ndakumvisha ibyo amatwi yawe atigeze kumva, ngo kandi nkwereke ibyo amaso yawe atigeze kubona. Mwene data unteze amatwi, ndabizi Imana urayizi cyane, warayibonye ikora bitandukanye, ariko ari gutabarwa kwayo uyu munsi utarabona. Niko ukeneye uyu munsi, muri iyo situation urimo, muri ibyo bibazo urimo, muri iryo rindi urimo, muri uko kwihebura urimo, ndakwinginze ngo ugarukane umutima. Mw'ijuru hari Ebenezeri, mw'ijuru hari Imana itabara. N'uyu munsi, muri uyu mwanya uri kurankurikirana, muri uyu mwanya uri kurandaba, ndakubwiye ngo hari Imana yiteguye gutabara. Ariko ikikeneye, irakeneye kugarukana umutima wawe nk'uko Abisirayeli birimbuye, bakitahura, bakamenya ko bagiye kure y'Imana, maze bakagaruka, bakimika Imana hagati yabo, bakayiha ikibanza cya mbere hagati yabo, bakaba ariyo Mana basenga, bakayigarurira, bakayiha imitima yabo. Nico ndiko ndakwingingira kuri uyu mwanya uri kurandaba, garura umutima wawe, subira wugurura umutima, Imana yinjiremo, Kristo yinjiremo, aganze. Imana iracatabara. Haleluya. Yihamagare, yiteguye kukumvisha ibyo amatwi yawe atarumva n'umunsi n'umwe, yiteguye kukwereka ibyo amaso yawe atarabona, yiteguye kugutabara uko utigeze kugutabara. Ushobora kuba uzi forme Imana itabaramwo kuko wamenyere uburyo rikora, ariko hari ikintu ifise uyu munsi ishaka kukwereka utarabona, ariko irakeneye umutima wawe. Mwene data, mu
Kirundi bavuga ngo ubabaye ni wabandi urugi. Waragerageje byaranse, inshuti zaragerageje byaranse, umuryango waragerageje byaranse, amashure yawe byaranse, ubutunzi bwawe bwarananiwe, garukana umutima. Mw'ijuru hari Imana itabara. Samuel yavuze ngo kugeza n'ubu, nanje ndakubwiye ngo kugeza n'uyu munsi kuri iyi saha uri kurandaba, mw'ijuru hari Imana itabara yitwa Ebeneza. Ni rukundo, ni Imana iteturura, ni Imana itabara. Iyi Imana ndakubwira sinayibonye ku bandi, nayibonye ku bugingo bwanje, nayibonye mu buzima bwanje. Nabonye uburyo inkura ku cavu ikanyicera ikahakomeye, nabonye uburyo inkiza urupfu ikampa ubugingo, nabonye uburyo inkura ku cobo c'ukuzimu ikampa ubugingo. Narayibonye itabara. Mwene data, garukana umutima. Uhoraho yitwa Ebeneza, uhoraho ni Imana itabara, kandi n'uyu munsi n'uyu mwanya uri kurankurikirana yiteguye gutabara, ariko ikeneye kugarukana umutima wawe. Imana yo mw'ijuru iguhezagire ku ngingo nziza ugiye gufata yo kugarukana umutima wawe, yo gusubira kwimika Kristo mu bugingo bwawe kugira ngo nanone agutabare. Imana yo mw'ijuru iguhezagire. Amaraso ya Kristo akubera inkinzo, amaraso ya Kristo akubera ubutabazi, kandi amahoro y'Imana abe muri wewe. Amen.